nashaka nsabe igihugu cyarara c'Imana kiri ngaha, abemera muri Kristo n'abemera mu Mana imwe rudende, duha amashi menshi nyine cyubahiro kuri gihugu cyacu n'umuryango wiwe n'umutambukanyi wiwe kuri imyaka 5 ayoboye iri hanga ry'abarundi. Imbere yuko nshikiriza inyigisho nyezina, nashaka kuvuga ikintu cyasunitswe na Mutima Mweranda yambwiye ngo ndagihereko. Ikintu nashaka kuvuga ni kimwe, nuko ikigo cy'u Burundi Imana yagezagiye mu gufasha bene gihugu muri ya ntwaro ibavako ikabasubirako bakitorera nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye alias Neva. N'umugabo yemera Imana, apana bimwe by'abantu babesha. N'umuryango wemera Imana, apana bimwe by'abantu babesha. Kuko jewe mu nyifato yanje sinzi gutera amashi umuntu atavya merita. Ivyo mvuze bimvuye ku mutima, ndabibereye icabona, nobishingira intahe imbere uwari we wese yobimbaza. Icambere kivyerekana ngira ndavuge niki, amanje niyigisha mukanya. Ugira ngo niwe wa mbere abaye umukuru w'igihugu umukirisu canke cyane cyane umukatolika. Nashaka kubwira bene gihugu bari ngaha, kuko ngira ngo barya bafite amadekre barabizi. Kukirimba hariho isengero yerezwamwo inkuka y'imisa, kandi yigeze kuvuga ati izogumaha uzonkorera mu ngatani yabona itamuhimbaye arabomora. Uwo niwe dufise uyu munsi. Yahisemwo iki kivuga kivuga ngo ese igihugu cy'u Burundi cyari gicitse icy'abahanuzi. Mu nkundire nkuko twabyumvise muri iki gisomwa, turazi neza ko umukristo na cyane cyane uwabatijwe wese afise ingabirano zitatu atorana. Uwatijwe aba umwami, aba umusaserdoti, akaba umuhanuzi. Hasike kumenya gusa ingene ivyo bintu bitatu tubishira mu ngiro nk'abantu baba barabatijwe. Uwabatijwe n'umwami, n'umusaserdoti kandi n'umuhanuzi. Bivuga ko iki civugo cy'uyu munsi nibikorane bikurikirana, nibaza ko ari nk'ikibazo twokiba tuti mbega none turangura gute yangabirano y'ubuhanuzi duhabwa mwibatisimu. Muri igisomwa cy'igitabo cy'iharura kiza gusa mbere n'igitabo cy'ihunguka, gisa n'ibindi bitabo 5 bitira ko ari Musa yoba yaravyanditse, turabona paradoxe zibiri. Hariho abantu 70 Musa yahamagaye, kandi mwabo 70 na babiri bagumye mu ikambi barimwo, mugabo ntibaza. Musa yarafise intumbero yo kubashikiriza ubutumwa kugira ngo bamufashe nabo gusohora iki gihugu c'Imana. Maze rero nk'uko Imana isanzwe yikorera, ica kuri Musa imuha Mutima Mweranda, nawe Mutima Mweranda agwa kuri babandi na bamwe bari basigaye inyuma. Mutima Mweranda abagwako kugira ngo ntibaze bateshe urugamba abandi bari kumwe. Uko niko Imana ikora. Mu rugendo rw'Abanyisirayeli ariko tubona muri iki gitabo
ciharura wabaye runini. Mugabo ikigabane na cyane cyane ikigabane duriko turazirikana kitwereka ko Imana ari umwizigirwa mu rugendo rw'abantu, ko naho abantu rimwe rimwe tuyemukira, Imana iguma ari umwizigirwa. Imana mu gihugu yitoreye yagumye ivyura abahanuzi batari bake baburira igihugu c'Imana kugira ngo barabe yuko isezerano bagiranye n'Imana riko riranguka nk'uko Imana yabishatse. Bamaze no gushika, turabona abahanuzi batari bake: Isaya, Yeremiya, Ozeya, Daniyeli, Mishe n'abandi. Hari abanditse hari n'abatanditse. Umuhanuzi mukuru tuzi ariwe Musa yafashijwe na mutima w'Imana arayobora igihugu c'Imana, ariko turazi ntiyinjiye mu gihugu c'isezerano. Uyu